Nababwiye ko shaka ndamukunda ego reka doteri inkuru yashaka ariko nawe ni ndende mwabantu oya ntacu tubwire agace gato yayi donc ukuntu mwahuye muri reggae ndakunda GG7 ndakunda cyane Floris mukuru wanje aririmba reggae gawe Jesus ndakunda na Sacramento ino rap dad Prince MC reka ndakwifuriza ikaze wowe udukurikiranye aho uri hose twizera yuko uri amahoro kuko ibyo twifuza niba hari kitagenda neza turagusabira Imana kugira ngo yite ku byawe hama iguhice umutima wifuza ni Ornella kuri micro tukaba turi kuri Amaria Lux Hotel hano mu gisagara ca Bujumbura ikibanza ciza cyane ushobora kurukiramwo ushobora gufunguriramwo bagira ama buffet meza cyane bukagira n'amachambre meza cyane ari kuri standard za kino gihe rero turabatumirira mwebwe mukunda kugira kuruhuka mwiherereye turabatumira kuza muri kino kibanza na cyane aba diaspora bacu ego dufise umutumire adasanzwe na gatoya umukobwa akiri muto ari muri gospel ariko akora ibintu ndasanzwe mumenyereye ibintu bitagirwa n'abantu bose raga rap abikora neza cyane reka tumikaze Melina Mshindi turagwaye kaze muri Empower TV yep yes ego merci urakomeye I'm fine uyumva gute bon icambere nezerewe narinda gushuye c'est vrai oh my god afite abantu bizi ryawe nkavuga ati kobwa naje gura inzobe nsanze yo none sindi inzobe reka ureze gusoso uransubije c'est tout ariko vraiment quand même jewe ndi inzobe oya reka byose ni mu mutwe ndabesha okay je ndi umwarabu okay byose ni mu mutwe still umeze neza turagwaye kaze muri Empower TV turakunezererewe turaryohe ko umunsi ushitse tugakorana nawe kino kiganiro nagomba ndagusabe uramutse abantu badukurikiranye babwira ati mwiriwe na mwaramutse ndabaramukije guys peace up aho muherereye hose kabisa ego let's come za kuryoherwa kamera bararyoherwa of course je ndabazanira ibintu bimeze neza cyane ego Melina Mshindi kubatakuzi uraririmba ukoresha uri muri raga ukora ama rap uramaze gukorana n'aba artiste batandukanye ba hano mu gisagara ca Bujumbura ego byatanguye gute ugeze hehe urashaka kutubwira amajambo make intango yawe nawe ugeze nga kugira ngo twinje mu kiganiro biragoye ariko kandi byoroshe sinumva aho notangurira intango ariko exactement raga naje kumenya neza yuko ndayishoboye je bon canke ndayiririmba nk'ijiro nakijwe 2016 ariko siyo nari nkiyandika non avant yaho narayandika ko sinamenya ko ndumuraga to numva umenga ndiko ndirimba rap ngumva ngati natonye muri rap kumbe ni raga ni still raga and then mubisanzwe niho namenya ko ndirimba raga maze kwakira Yesu wow 2016 none avant utarakizwa wandika ama text ameze gute ko ubunya text wandikana ama gospel uvuga intahe uvuga nyene ibintu bibe biriko birakubako donc avant yaho wandika iki bon en fait sinandika profane usibye ko zarananira kuzandika n'ubumenga nta mamo yavyo mfise namye mbona nandika gospel mu bisanzwe no mu gihe ntari nkijijwe kuko je nakuriye muri famille pastorale papa ni pasteur bakuru banje bameze nkuko malgré tout nibaze yuko gukurira mu muryango kijijwe no gukizwa bitandukanye ego rero muri ico gihe narandika gospel kandi narinzi ko nkijijwe mu majambo make kuko nakuriye muri iyo famille narinzi ko nkijijwe ariko maze gukizwa aho nabitandukanije neza nuko gospel iratanga education bon sino nkunda profane ariko gospel iratanga umuco gato kuko naciye ndumviriza ba GN ba GG7 nkaza ndatahura neza ati kumenga abantu barandyohera sana par rapport okay none uriko utarakizwa ukandika
muhira duma okay gukurira muri famille pastorale no gukizwa ni deux choses différentes kandi nawe warabibona none uri kurandika indirimbo mama wawe canke papa wawe abavyeyi bawe famille yawe bakumva uri kugira muri style ya rap canke raga bavyakira gute ntibabona yuko uri kuragenda noneho namba vyaraboneka yuko utarakiraga kiza neza ntibabona yuko uri uragiye noneho ngo bagustope mbenje kibazo ciza en fait ntibigeze bamenya yuko bon musanzwe ndimbo ziwanje barazimba muri chorale kuko majorité sinandika raga cyane raga nanditse imwe ari prince avuze ngo hari umukobwa wambuka ndamwibuka yitwa Yusla Keza Yusla mukanyosha ngo umukobwa akeneye kuririmba ngo rap ngo ariko ngo ntazi kwandika kiramubwira reka ndamwandikira nanditse ngo ndatabura raga yatari uzinguri muri rap rap na raga bira hari ukuntu nyene acambwira ngo non ngo si rap ngo ni raga ngo kandi ngo vraiment ngo uramfuse afite niyo muntu wa mbere atangiye kumbwira ko mfuse muri raga numva ngize envie yo gushaka kuyumviriza hama kare nkikizwa nandika ngo reggae jusqu'à maintenant ndacandika ama reggae niyo nibaza ko iyo feelings yanje gusubana raga ariko reggae nazo barazimba no muri chorale kuri église uko narazibaha muri chorale bacu baririmba gute niwe yamamagaye ni reggae ni zasanzwe mugaba ajyama donc tujya tumeze nk'utu rap turimwo oya ntituba turimwo naratureka wacu tureka ukaca bakora nka iyo refrain nk'abandika n'idutero yuko nyine turi forme yatwo kandi bakaziririmba ariko muri façon nko bariko baririmba nkavuga ati none malgré tout hari ibindi bintu nkora yego ndiyizi mu bisanzwe malgré abavyeyi banje malgré abatubana bakabona je muri chorale ndakunda kurira nkaba ndumuntu umenga arahezagiwe sana kumbe jama nziko ninava ngaho hari ibindi bisanga bavaza gukora oh my god ariko bakagwata iyo basha ujya mwana wa pasteur arakijijwe kweli arakijijwe n'ivyawe biramwishe ariko urumva kamwe ko washikana ukumva birakubabaje exactement kuko burya hajya indi protection abana b'abakozi b'Imana bagira bon reka nishime vraiment ndi fierté cyane nibutse ko mvuka mu muryango kijijwe malgré ko benshi bakunda kuvuga ngo ni ibintu ngo umenga ngo bito no hari indi protection tugira bon navuga ko n'ubuntu kanakabundi nagiriwe benshi bataronse nukuri kuko hariyo ahantu nabona ko ngomba shike ariko kubera peut-être amasengesho y'abavyeyi n'abakuru banje je nyene nkagira ka limite nkavuga ati non papa mava ndamusarisha vraiment urumva ukumva ko wenyene malgré tout hari utuntu nyene udavuga ati ndarengeje non kandi bon n'ubuntu bisanzwe niko novuga okay donc gushika ino saha abavyeyi bari fier yawe muri raga muri carrière y'umuziki urimwo ntibakunezerewe bon d'une notre part non bivanye na uwo n'ukuntu bavyizera exactement bo ikibaryohera nuko ndimba Yesu avuga Yesu ngashize izina rya Yesu rero umva ivyo ntibashaka kubijamwo gose no banka ko ndirimba ama style badatahura du genre ni façon Pentecôte église yacu abavyeyi bawe n'aba Pentecôte donc ubu mugabo ntusengera muri Pentecôte niyo nsengera barakwemera ko ugenda ukagira bijya canke warikuyemwe ubwenge oya urumva se kwikuraho ubwenge hari ibintu bimwe uvuga ati ko ari jewe ndi umwana w'umukozi w'Imana hejuru y'ivyo byose umuvyara akenera kubona hafi yiwe petse ube icitegererezo kuri entourage genre bari muri église kuko urumva nitwoca dufata rero ngo abana bose princess ntari muri église indi ntari muri église hama ngo nanje anze sanda umukobwa mvuga muri Pentecôte kwa muri Pentecôte harafise ukuntu en fait si Pentecôte sous forme ya Pentecôte à 100% basi ameze kujya kwa Fekabu Emmanuel urababona bari modeli gato rero urumva ariko ndi muri église ariko sinkora ama activité yabo ndi umukoropayi by'umuziki ntubijamo none Melina Mshindi kuri YouTube yawe handitse Melina Mshindi mugabo munsi ucubona ayandi mazina kubera iki witwa Melina Mshindi kweki wahisemwo Melina kweki wahisemwo Mshindi n'utudina tw'ubuhizi nyene ego musanzwe mon nom c'est Mugisha Emeline ego hama Melina
niga 8e ndavyibuka kandi uwo mujama ngo bandamuvuge nawe ata promotion yatanze ni capitaine akora muri Buja Hit TV ubu Buja Hit ego umenga ni yakora ubu and then niwe yatangiye kunjana muri profile warayiciyemwo quand même narayiciyemwo kandi arahakuye abajama benshi malgré tout hama yanasanze mu ishuri niga 8e nawe nyine mega 8e baramubwira ko ari umukobwa arimba yiga 8e kandi vraiment aririmba neza cyane asharaza ari mu producteur arambaza witwa ndambwira je nitwa Emeline kwere ngo tushukana indirimbo arabimpopoza kwijugena nk'ishushe nyine bon sinebwa kire Yesu ndambwira ariko je vraiment msaba byiba kijijwe man byo hara banyumvise bisigura buri karenda ko ngo duhindura akazina okay Chandere nanda ati akazina tugahindure gusa ngo nitukwita Emeline ngo tukwita Melina okay kandi keza kaso sona fresh ariko rero akivuga uko hari undi mutipe twabana muri quartier yari yambwiye ko akunda ukuntu meze ngo meze nk'umukobwa yakinye filme yitwa Melina cyangwa kazina karagarutse kabiri cyane ndabaye fier nako kandi kari hafi tibini hari kinima nikiranga communique atukana kandi kari bari bwiye reka bishure tiens ok turakagira turagakorirako tiens ok reka nite Melina ariko ndibuka uwo munsi iyo ndimbo yasohoka yaragize succès ndibuka yo namenyeye ba Stick ba Fabulove ari ndio profile majorité niyo twamenye karagize iyo ndimbo niye ni yakera windiga wice bashimye nacho yitwa gute bayumve nukwine nibuka gusa ndibuka kanu gato ikavuga Jean wabahaye aka featuring gatoye je n'aime aka refrain aka refrain kavuga napenda kwa nawe nako nibuka guys muriko murabyumva ibintu ngaha naranavyibagiye sa ndagusavye vraiment okay ntaco ndababikiye muraza kuronka akaryo ko kuvyumva neza okay Mshindi Mshindi ryavuye kuri grand frère bon majorité ubu muhira twese niko twitwa sinzi ko ari impact yagize ndabutse ukunda bivuga sinzi bon du genre nk'umuntu atakaye nk'ubu aje muhira acavuga ko Mshindi muri quartier okay tumva na adresse twavuga ati wowe niwe shika hanana ucuvuga ko Mshindi baca bakwa direction umva aje kuraba jewe aje kuraba abandi baza ngo ko Mshindi rero hariho salon yo kimosha genre imishatsi yaba hafi yacu candasohora indirimbo ya mbere bacavuga ngo dadakina Mshindi benshi dada bacagakuramwe bashaza bita Mshindi ama interview benshi mukumbaza bakaguma bavuga Mshindi umva rero ikirafata and then nawe Mshindi umunsi umwe cyambwira ngo rigawe Mshindi ngo dadakina Mshindi iyo Mshindi none yaje wari like byakugiye ko umaze gusohora indirimbo ya Mshindi ndindi no yo Mshindi bisa nkaho nayitanganye carrière na how much n'imbere zaho nitwa Mshindi ahubwo gusa ahubwo nangaho ndindi namukoreye promotion namukoreye promotion ndumva Mshindi wenyene wewe Mshindi oya mukamwe bari kurumva nawe Mshindi dufite ngahanya ni wewe kamere ni wewe ngahanya ufite ijambo wewe gusa nshaka umbwire rapport ihari entre ya ndindi gusohora ijya ndirimbo ndindi donc ni dina wambwiye ko ari Mshindi ariyo watanguranye carrière kandi donc ukuntu byatanguye Mshindi abantu bose bakwita Mshindi nabo muvukana bavuga Mshindi niki none ndindi nayo kugira usohore ndindi ok en fait ndindi en fait il y a titre titre y'ijya ndirimbo ok il y a titre Nindi je suis Ndindi I am je suis okay nibataho ndibuka ko no kuri RFM check ni bakimba jiji bavuze ndindi nibatahura Mshindi yani ndi Mshindi majambo make ndunesha rero benshi ko ari ndindi nibo wabifatanije donc aho kandi ndindi Mshindi nibo bakazanye kubera nyene uko kuntu
donc bakwita mshindi nyene noneho Ego. uzumva ati I am kabisa yeah en fait nashatse kuvuga ati ndi mshindi Ego. kuko iyo ndirimbo uyumvirije neza nashatse kwiyemera genre ko muri Ego, Kristo ego, ndundi muntu yeah. kandi and then ndababwiza ukuri iryo zina ramaze kunkorera burya ikintu c'izina n'ikindi kintu igihe cose ndi muri situation mwumva umenga ndashatse gufailinga ndibuka ko papa yatangiye kubinyibutsa ngo aka kanya uribagiye your name Wow. uribagiye icuri urumva ku buryo no ibi ni biki ndi msindi ku buryo no muri clip buri kugira gutyo nyene hano uko nyene amarap niki ebana uri umwe brem ego okay ndi mshindi yeah ndashaka kukubaza role model wawe like ninde wigira ko kuririmba abantu akenshi abaririmbyi baba bafise umuntu bakunda kwigira ko bakurikirana bakaraba ukuntu abigira kugira ngo donc abafashe nabo gutera imbere donc bakaraba umuntu ari hejuru yabo wowe umuntu urabira ko muri music ninde muri raga muri rap muri reggae no muri reggae donc umuntu urabira ko muri reggae kunda GG7 ivyo arabizi respect ndakunda cyane Floris mukuru wanje aririmba reggae gawe Jesus Floris nawe arabikora cyane bon ubu unyivuma si cyane kuko peut-être yagize mariage ataza kuba kure y'igihugu ariko aranya influence cyane umuntu ashobora kurimba nkarira ndiko indirimbo ziwe kandi azi gico kinatacu yarazi ndumufani jiwe cyane hama muri reggaeton ndakunda bon Shensia muramuzi ni umu Jamaican ndakunda Shensia ndakunda ni bandika Chantal no oh yeah Shensia uko nyene Shensia okay uzo kumuraho ndamukunda cyane na majority baramaze kumbwira yuko nsigaye ndirimba nkawe kandi birambabaza birakubabaza cyangwa birakugira kandi umukunda birambabaza kuko ndakunda specialite ziwanje malgré tout ndakunda nige ariko sice nkubita copy oya uce wa ameliora ufite imbu wundi simbe wewe and then ndakunda na Sacramento ino Sacramento turaza kubigaruka ego aranyispira nawe nyene ndakunda na Gian Jen, nawe Jenya turabigaruka. Nibaza ko arabona mbirije cyane. OK, très bien. Muri rap, dad. Prince MC. Super. Abarundi gusa, guys, murabona ko umukobwa arafana cyane abaririmbyi abastar abartiste b'abarundi. Rero ni vyiza cyane gushigikirana. Donc en tout cas vraiment bose bomera gutyo wonya uburundi bwotera imbere. Ego, shaka kukubaza indirimbo ya mbere watanguye indirimbo ya mbere watanguye urayibuka indirimbo ya mbere watanguye gushira kuri channel yawe urayibuka urayibuka urayikunda ego cyane kumengana n'isi no ago ndiko ndaklasa aho yo biri mu ndirimbo nkunda okay kuko ari izo vraiment ntakunda cyane byagenze gute kugira uje muri studio ninde yagusunitse wabihereye kuki go jo nari muhira nakora agafeature nakunda gukora utuntu tw'ama video tw'ama telefone nka dupublia et puis ndibuka ico gihe nari nkikizwa mbona kamwe karagize ntuze nyinshi karagize succès nanje namukunda GN ego tudamwandikira entre temps yakuri twarakuranye bon nitwakuranye yakunye n'aba prince numuro mu famille bari proche abavyeyi mu famille ndamwandikira ndamubwira ati urabizi ko ndi umufana wawe rero ndafise akaririmbo ndashaka kandi ko dukorana wow GN nukuri That's ko nama ndamubwira merci ariko gushika ino saa sinumva merci ndamubwira ihwanye n'ivyo amaze gukora yakwinjije muri jeu muri game wow en fait urumva yambwiye ego udoze mercredi nibuka no munsi bibaze kwa 2016 wow yambwiye ego cyo Garland acambwiye ego udoze mercredi ewe nakukorana ibirato
si wabonye burakeye bwarakeye yambwiye kenzo 14 nari nashitse bari bashitse kugira ngo ntava bivamo bon turakora ndibuka ko twajeje nka saa 3 z'ijoro ico yambwiye gusa ndacibuka yambwiye ngo Melina indirimbo zo gushikana aho turi bwimvire gushika acansezera acampuza n'abantu benshi aba journaliste abantu benshi vraiment nibaza ko ariwo munsi wa mbere ninjiye muri studio nkora gospel yuwanje hama Nofia wayikoranye na Shakamento Nofia Yes. Nofia ukuntu byagenze nababwiye ko Shaka ndamukunda ego reka dutera inkuru ya Shaka ariko nayo ni ndende mw'abantu oya ntacu tubwire agace gato yayi donc Okay. ukuntu mwahuye ukuntu mwakoranye kugira ngo twinjire muri Nofia Shaka ukuntu byagenze ndaramufana kuva nkiri gato cyane ndaramukunda kandi ndavumenga basi agikorana na ba Fortran ndamukoreko urumva icyo kintu juste gusa apara dukorana indirimbo kandi icyo kintu ndazi ko atacadi ndamutushe gusa nkoreko ati nkoze ko Shaka j'espère ko aza kubona iyi video oya bimwe kubibaza hama ndibuka ariko ukuntu twagenda turakura papa yagenda atubwira ko bazinanye ba prince nkabona ko bazinanye et puis ndasaba nimero yiwe nayisavye GN nyene ndamwandikira ndasanga aranzi kuri feel better ashambwira ngo Meli ngo ni sawa ubumva aravuze izina ryawe ndadepoza kwanza telefone ndaraba neza wow je na ikini yakoze ndamubwira ati yego ni bon nitwa ukuntu ndasubira ndindondora nto ntangorane acarambwira ngo ndakuzi ngo sister wa prince ngo ndakuzi kandi ngo ndumufanzi wawe ndamubwira ati ndashaka ko dukora indirimbo sinzi ko mwanera iryo teka abanyene uciye bugufi gose acambwira ngo yo ngitege uriteye jewe uribaza cyane umva ndaryohewe n'umuntu kandi bon vraiment jana nibigeze bangura kuja muri studio kweri nta bintu vya grave yangoje yarambwiye umunsi ashaka ko nja muri studio ndamubwira araza muri studio aca bikora kwa kundi nkunda arabinkorera neza cyo ko indirimbo okay tukiraho nyene ndashaka ndakubaze est-ce que wewe iyo like udesize kuja muri studio ugenda wambaze kwandika ama texte canke ni freestyle hama bakagira bakavyanregistra byose birakunda ijya ndindi yari freestyle hama Nofia bwo ubuzima amaze imisi ncamwo waranditse na how much naranditse nata nanditse parti imwe hariyo n'ibindi nanditse hariya nyene okay none hariho indirimbo yitwa Nata waje kuyivuga donc mu ndimbo za nyinshi umenga uriko urasha mu Giswahili cyane nivyo uri like langue maternelle yawe ni Giswahili canke ni Kirundi no ni Kirundi kweki uvuga cyane Giswahili kweki kugira cyane mu Giswahili ni go rurimi rukorohera cyane barura nangora kweri kinone bon ni kwicambere mba numva ko ntashaka ko indirimbo iherera mu gihugu canje ego and then cha kabiri feelings mba numva no yandikamwo le façon nuvumenga yo babasi numva ubunini uburemeredi numva muri ayo majambo umenga yo bakwiye kuja mu Giswahili ica gatatu nakuriye mu Buyenzi wakuriye mu Buyenzi en fait voilà c'était ça nize nashaka kumva mu Buyenzi vraiment ni muri quartier Swahili ushaka kumenya Igiswahili ushaka kumva Igiswahili ni hari yanye wayikoranye n'umuntu yitwa Nizi Claude Nizi ya n'umurundi ego okay n'umurundi arimba gospel okay none Melina tumva ko ubuzima bwawe ari rap reggae na raga sibyo none ko mu Burundi umenga turamenyereye ko umukobwa amaze kuja kubaka majukumu yanakuwa mengi akaca barabihagaritse gatoyi kandi hari kuntu cumenga raga canke rap ntibimubereye niki jewe sindabona umumama nga mu Burundi agira rap
canke raga niba bariho vraiment big up sana shaka kukubaza wewe uprevoya kubikora gushika ryari ushaka kubikora nka carrière kuri ibintu by'umuziki canke bimeze gute ivyo bintu turabivuga ejo n'umukobwa umwe wo mu rappeuse w'umugenzi ego nimba ari ikintu cya mbere kimbabaza ni kuba mu Burundi tudafise abakobwa b'aba rappeuse nuko tudafise abakobwa b'aba ragaton b'aba raga woman bon mu bisanzwe nimba ari ikintu kimbabaza aba raga woman barashobora kuba bahari ariko babikorana n'ibindi bintu byinshi ntibayemera mu bisanzwe birambabaza nukuri birambabaza kuko babatekeye ibintu byinshi ariko umenga bo bafise ubutunzi bwa worship gusa ego sino byose ni iby'iwacu byose ni ibyo mu bwami and then je nibaza yuko no mu kintu mpora nibuka gusengera nuko Imana niyantera iteka nkagira mariage izompe umugabo antahura abitahura kandi abikunda ashyiramo na support yiwe hari unashobora kuvuga ati wowe wende tu niko ivyo wumva agenda ukamengara araguhebeye no ndakenera uguherekeza proud yumva ati ego mfise madame Meduko kandi abikunda nduva vraiment ninaco gituma nibaze yuko ari nze agira tentation yo kuza tukabana nuko wamaze kubona uwo ndiwe vraiment niyo binkura musembe ndibeshe ubura we yavuze ngo yeca yawukana ego tubibutse yuko turi kumwe na Melina Mshindi raga woman rappeuse akora na reggae donc byose arabishoboye muga muri gospel ego hama wowe ni waba uri mushasha ukurikiranye channel yacu turagusaba kugira ngo ukore subscribe canke s'abone hama ukore hajya hari akantu kagakengeri kugira ngo uzuraronka message yuko hariho video nshasha ije mutwizere tubazanira ibintu byiza cyane uzoryoherwa ego turi kuri Amaria Lux Hotel Melina Mshindi none reka turiko tubwira tuyadressa ku badukurikiranye ni igiki kintu wosaba kugira ngo umuziki wa gospel mu Burundi ushigikirwe benshi bawukore nk'abariko barakora akazi nyene kuko benshi umenga babikora genre biherere kuri église biherere aha nyene donc muri local benshi ntibariko barabikora kugira ngo bagende hari ababitangura akabigarukiriza mu nzira ni ikintu usaba abafans abantu badukurikiranye abantu bumviza iyo muziki ubasabye kugira ngo mutere imbere icambere ndabasaba no gusupportinga mugenzi wawe support icambere no gukundana entre nous ukumva ko unkunze kandi nawe nkumva ko ntegerezwa kugukunda bika kubera devoir bisanzwe urukundo n'ikindi kintu indi puissance ego et puis ndasaba cyane gatoyi uvuze support ushatse kuvuga iki nshatse kuvuga yuko mubu ndaguhaye link utacuyicarika muri telefone yawe ego ucipartage les autres personnes et puis kandi nawe ukacuja kuyiraba nukuri ntibisaba amayinite menshi kugira ngo urabe hanyuma ucisha ko jeme hanyuma ucipartage no kuri YouTube ukayipartage vraiment ishika handi hantu par rapport yuko nobikora ndi jenyene hari igihe bivuna umuntu ukamenya ejo burakeye ari ku malink 50 wibade amaze gusora ibiririmbo n'ibindi bicaye mu nzu ukazovuga cyangwa uzumva nka jewe basi nakoze kuva 2016 ugasanga ugatse ngo n'ubwa mbere tumubonye ibade birababaza cyane kandi waratanze amalink ufise abagenzi ufise église ufise inshuti ugasanga barabiraba nta nuyugurura ugasanga acayigumiza muri box ikintu kimbabaza dupime rero dupublie nko kuri Facebook ibintu du genre ngo umukobwa ngo agezweho ngo ageze iki utunudija mwiza wa mbere amaje musangako ama views 50,000 okay ariko ugasanga ikintu ca gospel bakicitaho n'abakiraba niwe banyine ba gospel mitwe nyene gusa ariko ugasanga ikintu ca gospel ko abanyene Melina aza kuvuga vya bindi mais non support entre nous donc usaba support hagati y'abaririmbyi bose en général ari muri secular na gospel donc bose secular barabashe nyene kugira ngo donc abo muri secular abari intéressé na secular bashobore kugurura link ya gospel bazi ko ari gospel bayirabe nivyo usaba nibazi ko bavyumvise niko nivyo bakora baba bashizemwe inguvu bagerageje uburyo bwose nibaza ko ari byiza kugira ngo ushobore kugurura iyo link uyirabe ugire ushe ku iyo view
nibaza ko ari ivyo hama nayahe ma projet yawe pour mu vyerekeye musique carrière musicale donc twitege iki mais ubu projet iri proche genre iri hafi nuko nibaza ko December itazohera ndekuye ikintu n'umurimvyi nkunda cyane. Wow, guys, are you ready? Get ready. Ndakubari. Nizere yuko utaragira subscribe babwire ama platform yawe kugira ngo ukeneye kukumviza cyangwa kugusapotinga nkuko wabivuze amenye hagusanga. Uraja kuri YouTube ukandika Melina Mshindi, Instagram niyo nyene, ni kuri Facebook page yanje ni Melina Mshindi nyene. Hose uransangayo kabisa. Ego hariho izindi nka Spotify whatever nturiko mugabe ijya navyo birafasha kwinjiza udufaranga duke na dukeya. Narabyumvise kweli ariko navyo ndajamo. Naco uzobigira. Ego reka tugushimire cyane kuri kano kanya duhaye kugira ngo tuganire n'abakunzi ba Empower TV. Melina Mshindi ni umurappeuse umuririmbyi hano afise carrière musicale acari mutoyi ni waba ushaka collabo aringa akunda amakolabo bya hatari ntadi indirimbo imwe yonyene ni yaririmba wenyene actually nivyo ndindi niyo urimburi wenyene hari izindi byasohotse iya mbere nkunda ahubwo niyo nyene iya mbere nkunda mu ndirimbo zanje ndindi how much so aragira amakolabo donc murashaka gukorana nawe hama ni waba umukenera ushaka kumusanga Instagram urashobora kwandika muri commentaire hari kibazo mubaza azosha yishura ni hazoba ari hafi. Ego reka tubashimire cyane Melina turagushimiye gose. Thank you. Hanyuma tuzoguhamagara kandi dusuye kandi tukitabe. Nawe ni wadukenera turahari 100% tuzoba turi prêt kugu supporting. Ego je namaze gukora subscribe narabirangije. Ego rero murakoze cyane mushika kugira ibihe byiza. Peace.